nitwa NIYIBOGORA Salomé nkaba navukiye Igitega. Mu by'ukuri umwuga je ntawe niza ahantu nta na hamwe, ni impano y'Imana. Kubera ari impano y'Imana ni nkuko bavuga bati hari ubwenge shuri n'ubwenge ndemanwa. Jewe rero ndashima Imana yarampaye ubwenge ndemanwa. Yarampaye ubwenge ndemanwa. Imaze kumpa ubwenge ndemanwa urumva ni ibintu vyiza cyane, nta utoreka gushima. Nta utoreka gushima. N'aba bana baravuga bati nukuri ibi bintu tuzobikora naho bigoye. Biragoye cyane gose. Bisaba rero kwihangana. Nk'aba bana urabona baracari bato. Ibi bintu bivuna umugongo. Urumva rero nico gituma nafashe biga bavuye ku ishuri kugira ngo bige amasaha make make ntibibavune imigongo, urabona baracari bato. Mu by'ukuri uwo mwuga icyo umaze kumarira ni kinini ya cyane. Nk'ubu ndavye uwo mwuga jewe n'ukuri ndishima cyane. Jewe ibi bintu nabikoze kuva kera afise imyaka 13. Urabona ubu iyo ngeze imyaka ntihishwa. Iyumvire nawe fise imyaka 13 ubu nkafise imyaka 53. Aho rero ubu n'umunezero. Hariho abantu bagera nki muri kino gihe jengezemwo boba batakibishobora no kujisha, ariko je ndashimira Imana kubera ubu ndacajisha. Kandi ikindi novuga ufitiye akamaro kanini ya cyane uko nguma ndabigarukana akamaro ufitiye. Iyumvire nk'ubusiniza ndaja hanze kubera uwo mwuga, kandi maze kugenda mu bihugu vyinshi kubera uwo mwuga. Hariho n'abatize benshi usanga bagendayo, ariko abize bikabagora kujayo. Twebwe tutize tukagenda kubera umwuga wacu, urumva ntaworeka kunezerwa. Je ndamaze kuja mu Buganda, niho natanguriye. Mu Buganda maze kujayo 3, muri Kenya maze kujayo 3, muri Tanzania hoho ni nko muhira, mu Rwanda nagiyeyo 2. Urumva ni avantage nini ya jendo wonka. Rero nangomba icyifuzo fise n'aba bana banje n'abuzukuru banje baze bagere nanje iyo maze kugera, kugira ngo nabo baryoherwe. Ibintu byacu birakundwa cyane gose. Twebwe iyo tugiye n'ukuri tugarukana bike. Barakunda ibintu by'u Burundi cyane, barabikunda gose. Nico gituma twebwe dusaba abantu boza baraturonderera amasoko, tukaza turagenda hanze tubishoye, kuko nta muntu numwe agiye hanze aza yidoga. Arazana udufaranga tugafasha mu rugo, n'umunega akanezerwa akavuga ati ubu niwe mukenyezi fise. Kujya bavuze ati abakenyezi n'amaboko 1000. Asha je n'ukuri ndabona ko ari ibintu byiza kweri. Je biranezera gose. Aha ni umwana honyene mbonye agiye kuzubara, ico nkora ndavuga ati muribuka mufume mushira ko agahiro kamwe. Urumva ntageza kuborohereza. Nukuri nino baratanguye kugerageza kubihurumbira. Ubu baratanguye guhurumbira ibi bintu by'imyuga yacu. Ibi bintu kuko ni vyiza, kuko na utoreka kubihurumbira, ahubwo gusa namwe abantu badakunda ivy'iwabo. Mugabo ndazi
mu mico y'ikirundi umuntu ataririye ubugari mu nkoko ntaryoherwa, kuko ubugari buri mu nkoko usanga bushushe naho bwomara amasahane, ariko ubugari buririwe mu isahani usanga ari amazi gusa. Nico gituma rero izi nkoko zacu nino mu Burundi hariho abantu bazihurumbira. Ahubwo icyo twobabwira mu by'ukuri barakwiye gukura amaboko mu mpuzu bakawukora, kuko uwo mwuga ufise akamaro kanini naho bawukengera, kuko uratuma naho wojisha akantu kamwe urashobora ugashora ugaca usanga uragurishije uraraye urose ivy'abana barara bafunguye. Nico gituma rero uwo mwuga dusanzwe dukora ari kama kuva kera, kuva kwa basokuru na basogukuruza, tudakwiye kuwukengera, dukwiye kuwufata nka nkama, kuko uratugirira akamaro mu bintu vyinshi. Kutijukira uwo mwuga abana bubu barafyina, reka barafyinata cane. Urumva ni babandi bagomba ibiri kwisahani basanga biteguye. Mugo muri kino gihe naho turavye ubuzima muri kino gihe biragoye, nta muntu ashobora kurya atabiza kuya. Rero ico no bafasha nuko bakwiye kuva hasi bagashiramwe inguvu kugira ngo nabo baronke izo babeshaho. Ico no babwira abanyene turiko turigisha, aribo ndiko ndigisha, nabo bakwiye kubwira bagenzi babo abana bingana kugira ngo nabo baze babize bakore, kugira ngo baronke ico bokunganira mu muryango. Erega n'abana bo muri kino gihe hari umwana w'umutima arashobora kunganira abavyeyi. Hari igihe bishika umuvyeyi ugaca usanga yabuze, mugabo kubera umwana aba yarose ahaca n'ivyo bibiri aravuga ati mama narose, ugaca usanga arunganiye wa muvyeyi. Rero ico no babwira niba ve hasi bamenye yuko umwuga wabo uzobatunga kugeza nkaho ngeze muri kino gihe. Jewe akazina banyita nibaruta Brasine, ntabwo niga, narahagaritse amashuri kandi ntabwo nayamaze. Ingene mbona uyu mwuga wo kujisha, jewe maze guhagarika amashure narice ngaha, uyu bibi wanje arambwira ati were ko amashuri akunaniye reka nkwereke ico ukora. Amajije kunyereka icyo nokora, aranyiza kujisha, ndateba ndabimenya. Haragera yaho tujisha akaza adushorera mu bindi bihugu. Amajije abishoye bakabigura yaratuzanira, tukikenura nko mu vyambagwa, tukikenura mu byo twaba dukenye byose, kubera uyu mwuga wo kujisha. By'ukuri ndabye uyu mwuga wo kujisha ico uzomarira muri kazoza, ninamara kuwushiramwo intege nkawukomeza kuwukora, ndabona nzogera aho ntokwishikije. Urashobora kungeza ahantu heza cyane majije kuguma ndawukora. Nk'ubu ndashoboye kujisha amasupra ajyayo ku mameza batereka ko amasorori, ndashoboye kujisha n'ibisharizo byo mu nzu, ndashoboye kujisha n'uduseke dutonye two mubona imbere yanyu, ndashoboye kutujisha. Nkaba ndashoboye kujisha n'ibisimba. Akarusho mbona mu mwuga wo kujisha, kuko iyo naheba ishure nkaguma nicaye, nari kuba umuntu ataco yari kumarira abavyeyi.
nk'ubu iyo njishe ndashobora kuronka amafaranga nkaha n'abavyeyi banje nabo bakikenura mu byo bakenye. Niyo mpamvu rero umwuga wo kujisha ntowuhemukira. Twebwe akamo twotera urwaruka runuba umwuga wo kujisha nuko nabo bokwijukira kuwukora, kuko umuntu wese yoba akora muri uwo mwuga amajije kubona aho umugejeje ntigera awuvuga nabi. Nico gituma nohimiriza urundi rwaruka nkanje ngo kwijukira gukora imyuga kiretse niyo kujisha n'iyindi twese tugakura amaboko mu mpuzu tugakora. Ikindi cyiyumviro nosaba nuko ubu mu gihe turiko turajisha dusabira mubonye nk'abandi bantu baba bakenera ibi bintu tujisha turonderera abakiriya mukadufata mu mugongo mukadushikana n'ahandi mukaduteza imbere namwe. Hageze utwitura kubera dusanzwe tubifise, ashobora kuronka inkoko, ashobora kuronka ibiseke, ashobora kuronka amasupra, ashobora kuronka inkofero, eka n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye kuko tujisha ubwoko bwose n'amaparato yose turayajisha, amwe baserevako mu manza. Ahakuru icyo nagomba mu gusozera ibikorwa byacu turimwo, nagomba kukubwira yuko muzokwame mutugendera, murabona ibintu turimwo ni vyiza, ntawovuga ati ni bibi. Muzokwame mutugendera mutwiyumvira ahanaka twaragenga aha twarasanze abana bariko bariga ibintu by'umwuga bizobagirira akamaro. Kandi ikindi mutugira imbere aba bana bacu baronka abafata mu migongo, nkuko nanjye nabahetse mu mugongo nabo baze banyunguruze, kuko bobo bariko bariga bazoja ni hanze babe bazi ubumenyi Imana yabahaye, bamenye baba bazi n'ubumenyi bwo kwishuri. Nkuwo dukenera yo dusanga ngaha ku mashuri ya Gasenyi aha kuri Elshadai canke kuri Maison Fleurie. Inimero ni 69 67 ubusa 9 ubusa 8.